Pyramid TV, we are on time. Yes, dukorera tugiye kwakira umukomedien wa mbere yakoze ibitari bike. Uyu afise evenement iba rimwe mu mwaka. Uyu amaze kubonana agatari gake na nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu. Amasi menshi kuri le grand comédien. Ayo masarasari make mukomera amasi menshi. Uyu niwe mukomedien wenyene dufise hano mu gihugu c'u Burundi. Afise ubushobozi bwo gutwenza niyo umuntu agwaye agacakira umukomera amashimeshi. Apana ukebuke tutibagiye yuko ari deje ari directeur général mushabushi vanange ninde yoheraheza nimwize guheraheza none isi ya Kanovera umukomera amashi cyane le comédien Mutima isi ya Kanovera le comédien Mutima. Merci beaucoup. Imbere ko Mutima avuga uyu ni watwara isi ya Kanovera sivyo wa mwavu mwiza yasinziza imera ufise ico bita umeze neza none bavuze ngo societe isi ya Kanovera ko badashira korona mumeze neza abantu bariko barabikora vraiment shira ko societe isi ya Kanovera vraiment shirako sindabibona vraiment sindabibona mumeze neza rero none kumengo ndiko nitabigwa n'abana none je ndi umubebe est-ce que je suis le bébé quand déjà le Mutima c'est pas moindre. Qu'est-ce que je dois faire pour le moment? This night we going to this is you know unanibali wewe urasohoka nakubonye wewe wakera wewe urasohoka rero nta byinshi njenje kuvuga gusa twaje kugira ngo turyoherwe tumere neza cyane gose abantu muri kamera vraiment nagomba ndabasabe mumanze muhagarike kubera ko je na cameraman natumiye mu rubanza rw'iwanje sivyo gahembe n'est-ce pas bavuga si n'est-ce pas audio mupayo nani mviriza jewe nta byinshi nza kuvuga cyane gose ariko nagomba kuvuga ikintu kimwe. Muri Afrika hatandukanye no muri Amerika n'ibindi bihugu France, Europe, Canada, Europe, Jinja, Tabora, Shinyanga. Rero ivyo bihugu byose nagomba ndabwira ukuntu ikintu kimwe kitandukanye n'ibindi byose. Kera warashobora kubaho uri kuraresha umukobwa muzobana. Kera warashima umukobwa ukamushima ukamukunda mugakundana ariko ukamubona gake turi kumwe uyu munsi singene abantu batwenga cyane kubera ko si objectif efise ariko indero yarahindukiye uyu munsi cyo kimeni ya kera warashobora gukundana n'umukobwa imyaka 7 n'umunani ukajyamwo n'uw'icenda ukajyamwo mugabo ukaguma ufise inyota yiwe mugabo no munsi abakobwa buno munsi baroroshe sinzi impamvu umukobwa buno munsi murahurira kuri Facebook agaca kubaza ubahehe cemba mugesya impande y'igifurege bafyatura amatafari uwo mukobwa agaca yeforma agaca arondera GPS agakwikira GPS ari karaza ukazubona aradodoye ni jewe Marlene. Ariko kera warakundana n'umukobwa imyaka 3 ari we uzi yaba we natazi yuba mugabo no munsi umukobwa ni waza kugutemberera sivyo ndabesha abakobwa nivyo murafise cyo muyagiriza ariko sinaje kubaponda sivyo abakobwa ba kera warashobora guproposa imigambi ukagira ukunuku ariko bikanga ariko abakobwa buno munsi baroroshe ufa gukora ko ngo ibitaba gasha yugurura ugacusinya ugakubita n'ikidodo mu cyumba ngo pa
ugacugira ngo pyala myalapye aro uri mawe uri papa none n'abagabo ni bamawe muraka mumeze guteye tubandanye cyane turatangura tubandanye Mr. Big yambaye impuzu za complet 2028 rero abakobwa bo mu gisagara batandukanye n'abakobwa ba ruguru. Umukobwa wa ruguru murashobora kugendana imyaka 2 utazi izina giwe kuko umubajije ngo witwa gute agumiza urutoki mu kanwa ngo numva amasoni. Ariko umukobwa wino ufa kubaza akantu gatoya abakubwiye amazina 4 irakoze Ange Climene Sela Piolast. Allo hari itandukaniro ry'abanyamerika abantu baba mu Bufaransa n'abarundi. Umurundi akirigise gato yagatera inda umukobwa iwaba bamuremeye bakambwira ati sohoka genda urondere uwo muhungu yayiguteye nizokamera gusubira umwana tutavyaye. Mu Burundi umukobwa ashiyinda umuhungu yayimuteye nakindi ashitse amubwira ati akidodora mu igeto ashamubaza ngo we nibiki umukobwa atangura gufunagira basira nakubwiye yuko jewe ndi mu bihe. Umuhungu ikintu akora ni kimwe atangura gukangamira umukobwa. Twavuganye gute we twavuganye yuko atabindi bikurikira none uzanye indana n'uyu munsi. Ariko umufaransa atayinda umukobwa nta kindi kintu akora. Umukobwa aje ararira amubaza qu'est-ce qui se passe umukobwa je suis enceinte. Et tu es enceinte, on peut proposer le mariage après 2 ans. Ariko abarundi we yishiraso cyangwa nibyo twavuganye nakuguriye brochette ndagurira amafiriti je nusubire kundondera sibyo none. Ariko abarundi atangura kumukangamira ngo we vaho ngo yishiraso ngo je twavuganye ivyo none. Uri mawe uri papa Sierra sawa